Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarifadikanije n'Abakristo bo mw'Ishengero Méthodiste Unie ku mutumba Kiramvya muri komine Giharo yo mu ntara ya Rutana mu masengesho yo kwigenekerezo rya 26 Rusama yo guhimbaza umunsi w'iyurira mw'ijuru rya Yesu Kristo. Mw'ijambo yashikirije Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yifurije abarundi bose umunsi mukuru mwiza, yongera bahamagarira kwijukira ibikorwa vy'iterambere no kugira umutima w'urukundo. Abakristo nabo yabahimirije kurima amatongo yegukira paruwase yabo mu ntumbero yo kuyiteza imbere. Akabaciye yiyemeza kuzokwama bashigikira mu migambi y'iterambere. Dushimira Imana ko yatwongeye umunsi mwiza wo kubaho, ariko kandi kuno munsi mwiza umunezero kubemera Kristo, aho twibuka Yesu aduga mw'ijuru. Nagomba nsabe abarundi bene wacu hamwe no kwifuriza umunsi mukuru mwiza, mbwira abarundi bene wacu yuko ubuzima bwacu budaherera ngaha kuri ino si. Uko Yesu yaje agakora hanyuma agasubira kwa papa, niko natwe tuza muri ino si tugakora, hama ikindi gihe giheze tugasubira kuba turemye. Ariko kandi gusubira kuba turemye bidusaba ko tuzoba tugiye gutanga raporo. Rero nagira nterera kama abarundi bene wacu, nimba twemeranya yuko ubuzima bwacu butagarukira ngaha kuri ino si, hari ikindi gihe tuzogenda gutanga raporo, dukore kurya Yesu yakoze, hanyuma mu gihe gito agakora ibikorwa byiza kandi byinshi. Natwe dukore kugira ngo nitwarenguka imbere y'uwaduhaye ubuzima tuze tumushikirize raporo imeze neza y'ibikorwa tuzoba twarakoze. Mu bikorwa bimwe bimwe umukama yakoze akiri kuri ino si, harimo ibikorwa by'ubuntu, ibikorwa byo kwitwararika abandi, ibikorwa byo kwitwararika imbabare. Abarundi nanje ndabasabe akanya Imana ibidutije kuri ino si, tugerageze kwitwararika abandi, dukore ibikorwa byo kwiteza imbere, mugabo kandi dukore ibikorwa byo kwitwararika abarundi bene wacu. Gutyo nitwashika imbere y'Umuremyi nta kindi azotubaza. Kubavyemera hari ijambo umukama yaguma avuga ati, nari nshonje ntimwangaburire, nari ngenda gusa ntimwanyambize. Iryo ntazotubaza ngo wasengera hehe, ntazokubaza ngo wari mw'idini rihe, azokubwira ngo nari nshonje warangaburiye, wewe niwinjire. Nari ngenda gusa uranyambika, wewe niwinjire.